akanotisi ingorane munyoye neza babongere igikuru no kuvomera bwa bucuti kankamira amazi mu kuzimu ntaziriyo tega supara gacupa sinzoga heba ndaye nakanyoye ndemba nkugwaye malaria ereka twisamengwa magaruta majana Royal iraborera Primus ikaborera Amstel ikaborera harakanu boke nanyongera icupa rimwe riraborera ntakibuza amacupa abiri ukumva ushaka utuyoga nywa amacupa 3 ukumva ugomba umugore yo erigeze imutwe ugahinduka marayika yo basha ndabinginze ngo icupa rimwe rigeze iki riraborera nta kugumuza umugore amacupa 3 mwavyumvise ngo amacupa 3 yanyoye jengira ngo mire gito cyanje maze nicundi cumireho nakareba ipigwa benshi bikazatahukira ku mabene byo koreta wanje mugore wanje nguyambere yifuro ngigiti ambereye nka gwarutozi waniye kwinongi yagimutwe koreta twanje waratabagaje none ushize mu bugaragwa usize dutubitse uwavu bitunabana banje koreta wanje ubona shira kagete mukuwo nkabura ico mfata n'icondeka ikana ngiriba ibetubakanye mu busore bwanje agahemba maye nukunye gataka kanana n'abana banje kuribuka ko nanje n'umuntu koreta ibuka ko nanje n'umuntu koreta mama Anita we ugaruka n'agatima k'ubuntu woye guziguna nyiri so nkiri umwana nigeze kuva ngo naririmbe iyo ndirimbo ngo yiga kuri senete niho wariga nari umwana mutoya cyane nimukonje yabimbye ngo iyo ndirimbo ndumva kuri senete ukumbe ngo numuririmbe cyo tunembe yari wewe yari jewe ndagukunze wallahi nanje Diana ivyo nibiki kutavyumva koreta ibi nibiki Igozen TV ndabaramukije cyane haba kuri micro ndi Diana mumenyereye ku izina rya Diane be cyane muranzi haba ndi kuri Igozen TV hano ndi kumwe cyamamare kidasanzwe icyamamare muzi ureka nawe narabibwira cyane ndabaramukije cyane amaru cyane ni sawa neza uraho je numva merewe neza neza uri mwiza thank you so much ndamusaba kunzi Igozen TV sasa ndabaramukije cyane gose ni short number muri kumwe umuririmbyi umwana wanyu w'Igitega umwana wanyu mu Burundi ashaka kuba no mu isi yose cyo byumva nawe urakoze cyane mwamwumvise niwo muntu mumenyereye ku muziki nziza cyane ku ndirimbo ziryoshye cyane muramuzi cyane ego umeze neza rero uraho wabyutse gute wiriwe gute wageze ngaha bigenze gute je naraye neza nazindutse amahoro nuko nirirwa neza nuko umutuntu wanje nuko amanza nitaba telefone ya Igozen TV kugira ngo twiganire Igozen TV naje ni moto waje ni moto naka no muri cercle waje witavye ubutumire bwa Igozen TV bafana ndabinginze musimbire kuri YouTube musupporting ibiganiro vyacu musupporting indirimbo mugende kuri YouTube murabe kugira sabune nakantu gatoya cyane tubikure mwizigo bafana bashura binginze hama rero turi kumwe n'umurimvyi adasanzwe ngaha ubwanje ndashaka ko yondirimbira yongera aririmbira na mwebwe indirimbo nziza cyane iryoshe ikurura abafana kandi munazikunda cyane ndabizeye sijewe jenye ubwanje maze ko nakafise gitari ngaha numvise ndi muri mudu cyane yo gutamba ariko mubare sinamba kuri kamera ndabigusavye baririmbira abafana bawe urakoze shaka turirimba indirimbo yawe barimba indirimbo zibakunze mu ndirimbo za office indirimbo wigeze guca ahantu ukumva bariko barayivuga turashaka indirimbo iyi ati DJ shira mwitezemo turataha nawe ndakubaza ikibazo kimwe mu izo ndirimbo ndafise imbere zanje ndashaka turirimbire indirimbo icupa rimwe iraryoshe cyane nakora ariko bishobora suyiririmbe
bivanye n'ukuvyuma na mood ufise ariko ndakona nko mood imwe idasanzwe. Notice ingorane munyoye neza babongere igikuru no kuvomera bwa bucuti kankamira amazi mu kuzimu naziriyo tega supara gacupa sinzoga heba ndaye nakanyoye ndemba nkugwaye malaria ereka twisamengwa magaruta majana Royal iraborera Primus ikaborera Amstel ikaborera harakantu boke nanyongera icupa rimwe riraborera ntakibuza amacupa abiri ukumva ushaka utuyoga nywa amacupa atatu ukumva ugomba umugore yo erigeze imutwe ugahinduka marayika yo basha ndabinginze ngo icupa rimwe rigeze iki riraborera nta kugumuza umugore amacupa atatu mwavyumvise ngo amacupa atatu yanyoye agukumbuza umugore tuze cyangwa dutaha ntibisigura ngo ukuntu bari mutaha canke ngo ugeze kuri atatu ngo ushaka umugore oya ushaka ugeze kuri atatu donc kunywa amacupa atatu base kubandanya uri kuranwa uyu ugeze ku macupa atatu utangura kubona rero base utangura kwiyumvira kwibuka ibintu byo muhira uko abarundi tumeze turamenyera impanuro zo mu ndirimbo zanyu hagiye ushaka kuvuga ati unyamacupa atatu ushaka ibi sivyo ufise impamvu nawe wabiririmbye niyo ushaka kutubwira cyane udusigurire hari abatabitahura sivyo ati amacupa atatu akumbuza iki je nashatse guhanura amacupa atatu sivyo wiyumvira sivyo wamufana we sivyo uri kuriyumvira oya amacupa atatu ushaka umugore no kuvuga ugeze kuri atatu utanga kwibuka ivyo wasize udatunganije neza muhira mugabo hanawo bon izo harona busanga bashaka abagore nyine no mama eba unywe amacupa atatu wibuka ivyo mu rugo ukuri wasitunganije ivyo muhira uravyumva short number muri aka kanya uko uyumvira iki ni iki uyumvira kuzokora ejo badufitiye indirimbo shasha muri no minsi bon jefise ama projet menshi ariko nizo kwera bavuga yuko umugabo apfana imigambi nk'ubu nyine mfise projet ariko nanshinga indirimbo mu kwisinya gitevye bon nzoyicisha ku rubuga rw'amahunja music iyo ndirimbo woduhonja titre yayo indirimbo yitwa Nyabeza ni indirimbo cyane Nyabeza ubwanje mbaye ndavuga ko izobigoshe cyane ndabingi ubwanje kuko ndi Diana ndi kuri hano nzaye iza gusohoka nzakora live mu gitondo ati uyu munsi mwibuke muzambaze kamareye bafite umusheri kumva w'abana bangaye cyangwa cyangwa umusore jendi byose uri byose uvuze gute uri umusore uri umugabo bimeze gute umwanya ntarapfa ndi umusore kandi umugabo na cyane bigenze gute ariko icyo nemera ndafise abana ndafise umupfasoni none ko ufise abana biramaze gushira nkuko dukunda abastare ukaronka uvuga ati ndagukunda short number ndumva ntumye kubana nawe biramaze gushika oya nta wundi muntu araza agira akagira ashaka kuyobora gajiye bon ntabonze oya ntubihakane ko ari imbere ya kamera abakobwa turakunda abastare sivyo umuntu azwi kuba turi kumwe ahantu short number n'umunezero udasanzwe sivyo uzisaba ko ndabakobwa cyane kandi urabizi ntibirashika jendi ndashika kuko kenshi birarukwa gusanga nyuma nirukaga nyubagira nyubagirika bon ntavyo nzi kabisa umaze gukora concert zingaha mu Burundi ushaze kumbaza amaseni maze kuri kubera uwo kubaza inshuro umaze kujya wewe umaze kujya karwa concert ni ikintu twama n'amafaranga bon no kuvuga je kuva natanguye carrière ya live muri 2017 kuva muri 2017 nta mwaka n'umurahaca nakoze concert ni washa amafaranga menshi n'ubuzo kutibaza kandi n'ubu uteze kudonka ayari hejuru kwa mwaro bon ahanini jewe singira ndonka amafaranga menshi kubamba n'organije concert ahubwo ndonka amafaranga menshi iyo naronse marché kubera concert nubwo mba nayaronse acahera mu madepense kubera
nubwo noba mvuze ngo ndasigaye bizo guca ndadepansa mu bindi bice urumva rero amafaranga yo muri concert ntabikika urafise umunanaja oya sina hata manager kabisa nta munsi birashika uronka umuntu ashaka kuba manager ukavyanga nta muntu n'umwe arigera yibaza ko yogira yombera manager nta n'uwurigeraga oya ni kaka jambo ukwifuriza abafana bawe ubakunda nta gushigikira icyifuzo cyane ndabashaka ko nyamukuru nuko abantu benshi ngira ngo usanga izina shot name bagibana na kwandika bacandika wabya shot name bacandika gute reka nabivuge bwebwe ni ndome S hanyuma hash ama O ama R ama T ama N na R ijya ikirundi barabiguha hari abantu bashaka kujya gusapotinga ibiganiro kuri YouTube hari n'indi system iyi system kugira ngo babone n'uduceno y'uwanje basi andika mu kirundi icupa rimwe bavyandika bayifatanije mbere washaka ni wacabona icupa rimwe indirimbo ziwanje zose kunze kwicamo y'uwanje nivyo shika bakavyandika bakabona abandi abantu benshi oya indirimbo niyo bandika mu majambo afatanye icupa rimwe nta nini indirimbo itera izi haza indirimbo ya Shotinenge andika icupa rimwe indirimbo murazibona cyane kandi zero nkeje ko muzamwamaze kugira ubu nyene mushire ko musupporting abasha umuririmbyi mwiza Fred bashaka ndi kuri muri concert yawe tubavuga urabyifuza cyane ndabyifuza cyane nk'umufana wawe bonde ko nategura concert nzogira itariki 22 z'ukwezi kw'icumi ndiko ngira deuxième édition ya Thinking Day ya Lucky Dube ko ndakunda cyane muri Lucky Dube mwawe se n'ubutumire fise concert ku Ngoma Bar Restaurant karibu cyane nde kwinjira zo barangara kwinjira ni ntana y'amafaranga ubari mu basha ni 2000 muzandanza ubuzo watabishoboye nzomurira deme tubije mu basha concert ya shot name zo biryoshye cyane reka baririmbire indirimbo yitwa Koreta Jengira ngomire gito cyanje maze nicundi cumireho nakarebe pigwa benshi bikazatahukira ku mabene byo Koreta wanje mugore wanje nguyambere yifuro ry'igiti amereye nka gwarutozi waniye kwinongi yagimutwe Koreta twanje waratabagaje none ushize mu bugaragwa usize dutubitse uwavubi tunabana banje Koreta wanje ubona shira kagete mukuwo nkaburi cyo mfata nico ndeka ikana ngiriba ibetubakanye mu busore bwanje agahemba maye nukunya gataka kanana n'abana banje kuribuka ko nanje n'umuntu Koreta ibuka ko nanje n'umuntu Koreta mama Anita we ugarukana agatima k'ubuntu woye guziguna nyibibono ugarukana agatima k'ubuntu woye guziguna nyibibono nananana ntegeya agashikiza tabikugarukanye oya genda ntegeya kumuboko nzobona igarukanye arakoze cyane basha umwatavyo ndirimbo nino muri commentaire ndabikeneye ariko bwanje ndumbiwe cyane so nkiri umwana nigeze kuva ngo naririmbye iyo ndirimbo ngo yiga kuri senete niho wariga nari umwana mutoya cyane nabaniga nka 4e ngo ni mukonje yabimbye ngo iyo ndirimbo ndumvika kuri senete ukumye ngo numuririmbe cyo tunembe yari wewe yari jewe ndagukunze wallahi nanje ndabingi ndio ndiba supporting ewa ndakene twakena abyuzi yanyu vrema turabibasavye je ndiko ndanabisabira sivyo amashot nemba n'umuririmbyi mwiza bikora neza cyane byose tubihabwa n'Imana kandi byose Imana ni imbere shot nemba baririmbyi muragara ukuntu sivyo abaririmbyi ari kuntu mugara abafana barakunda kuvuga ati abaririmbyi baragara kandi maze guteramira ahantu henshi kumva muri mwamukije ntakura muzi kwereka abaririmbyi usanga mugara mudakunda kwicara hamwe n'abantu b'abafana banyu ndibaza yuko atuka shot
Nemba ntwarimenye no munsi kandi Diana kwiza yuko uri abone kuri channel yiwanje umaze gusoma amakomantere y'indirimbo zanje bonza abafana banje uramaze kubona mako kantu wabari mwabagara we twese ndi muri Shotemba ninde muririmbyi mu muziki w'u Burundi kumva ushaka kuzakorana nawe collabo ninde wumva ushaka kuzakorana nawe Vishulo kubera ikiro ari Vishulo bon je ndakunze basi abaririmbyi baba bafise ico bari kubanigisha umuziki w'u Burundi sivyo mu ndirimbo ndundi hanyuma bon no kuvuga je nk'umuntu nize gitari ndiko niga ku ndirimbo z'abantu bagize amahiti umuziki wa live sivyo sino simba ndi Shotemba ukunda kubona kuko ni benshi twatanguriye kimwe kubera batakunze gitari bamaze batibana naho mpamvu rero asanga nca mvuga undi hagufi Vishulo barakunda gitari hakaro basi mvuze nyigisha gitari bajavuga bo uze nyigisha gitari afana barabizi yari kano avuga igitari bose baratanga Shotemba nuko nyesha ubawe cyane sivyo bavugize gatoya aka kantu numva yuko iyo muntu aba yarasize message uba ari wese ariko ari gitari agiye mu ntuze mu igame ya soul atakazi arimo kumengana kantu kamusi hama ni kai kajambo wobwira kugwaruka gwifuza gukora umuziki canke rubirimwo wabuze aho gotangurira byoroshe gute kugwana bon Shotemba roshe kugura nawe gusa message ntanga yaba bobaye abandi bokoze umuziki ufise ipfundo kabisa iri nico rizokwigisha gwaruka ruravuka muri no minsi kubera umuziki turiko turakora muri no myaka umuziki nyene w'abantu barengana umenga tuhatse ndarutira turengana yego nivyo ariko mu bantu ba mbere badapfa abaririmbyi bari suko badapfa barava mu isi mugabe izina ryabo n'ibintu byabo ntibizima ariko re abino myaka bazopfa kabisa amashu Shotemba ndakwibarize ni kubera iki mu Burundi abafite amahera abantu bakuze ibiteramo bakunze gutumira abantu bo hanze y'igihugu ni kubera ko umuziki w'u Burundi udafite agaciro uwo hanze kubera iki uwinjirana namwe muri abaririmbyi bakora bo ijya ni strategy ya marketing dependant n'uzura business barakora kuko muri kameremere y'abarundi bakuze ari abantu basamara batangarira bashamamago niko barezwe niko twabisanzeho nuko umurundi abonye umuzungu dushaka unabirabe abonye umuzungu araza kumuraba sivyo umurundi niwe muntu wa mbere yumvise umuntu avuye muri Tanzania avuye Kiswahili nta nuko yigira agira imuvyeyi ngo mbega wewe urafite byangombwa ahubwo aca kumutangarira kumviza ukuntu avuga byamuryohera abarundi rero n'abantu bambere bagoye bambe boroshe cyane gose uko ubahendesha ibyo bintu nyene ati 20% yaje mu Burundi bazi bari kavuga ngo abarundi turoroshe guhenda kandi ko vuga umuntu ari hanze cyane ngo abarundi baroroshe guhenda ko basha turoroshe guhenda kubera iki nabuze ko basi nandika commentaire abarundi turoroshe guhenda kubera iki kubera ivyo wati n'ukuntu bihagarara c'est ça le problème tuzi ko ibintu bihagarara kandi vraiment avredi biraryoshe iwacu biraryoshe cyane ariko ntitubikunda my god cyabintu birashushe kandi birakaze basha ndabingiye nanje nk'iyo mu boss yembe jeho bayi concert ahina turi byavyo biryoshe ariko so nibaza ko bigiye guhera umuziki ndundi uri gutera imbere bwanje uko ndabasi ko nakwa mubigora ariko gutera imbere ko tubuteza imbere bafana nimwe mu buteza imbere sivyo abafana bo mu Burundi baragoye no kubengenga no kubengenga nuko usabyo babyiza babonye igiti bavomeye bakora cyane kandi nazo biva hehe ni mu cyo kinozi wacu hama mube abone nuko ndiko mvuga basi ibintu by'uburyo buke cyane kuko tugiye kuvuga iby'uburyo bwinshi nuko
ati nimba ke arifuza umuntu yomugura ivyuma vya live aho mbavuze ibintu ni projet ndende cyane gose ariko irunguka iyo projet irunguka cyane gose uko uca umukamije nyine kurumukamije birahise ukifuza kuronka icyuma ufasha kubura ubwo buryo bukabura umuziki urazimvye kandi twamana ivyifuzo ko mbega n'uruhu umuntu afasha akagurira ivyuma bikwiye akora umuziki urambuye umaze mu muziki byabishika ukabura icyo mukoresha ndavyibaza ariko kurazwi nakubwiye yuko umuziki uzimvye bon abagenzi babifise ni benshi nuko ushaka kugenda nkabyora ariko simba ndabifise ko akisi umwanya wari wo wose wosaba muri ibyo mugenzi ati ndakeneye umfasha nk'ibi akabyanga birashika bon ivyuma tuba dukeneye binazimvye ariko hari ababifise abimfashije no munsi byo ntiyobimbereza ariko n'umunsi mujayo mugo urumva agatiro kazi mburihize biradusaba ko tuzokora kandi turiko turakora on va traverser niyihe ndirimbo maze gukora usanga abantu barayikunze icupa rimwe yarareze kandi biracahiki gusa mugabo ndashafise ishapurire kubera imaze kurabwa n'abantu benshi mugabo bayiravye bari les amis vous avez oublié de s'abonner de vous abonner plutôt bari bagiye kuvuga gusabona ingajya sinzi akantu gatoya ndabike ntavyo bazi benshi ndakwinginze ntabyo bazi ukuri ko abantu benshi baje kuri YouTube bakandika indirimbo y'umuntu to akayandika kayira mugabo ucyo ndasabone kugira hajya ukomanta ivyo ntibirimo maze kona ku bantu benshi ndabinginze rero uri kubona mugenzi ati mbega bagira sabone gute bafyonda hehe ati mbega izina nemba ryandikwa gute byo bavyiza rero muri nkasoza ikiganiro sinzi akantu wogira abakunzi ba Igozeni TV n'abafana bawe bashurugendo rumbani wacu hari ibuziranenge i Burundi kw'abanyabeza ndabakumbuye nawamana ndamukumbuye ubengito bwanje nagiye ndamusezeye ihame bo muntwara ntukikigwahe yo cyukuri ndoriranga wera yo ihame bo muntwara iranga. Oh my god ndashizwe bakunzi ba Igozeni TV musimbire kuri YouTube mugire amasabone menshi mupartage ibiganiro basha ndabinginze abanyagitega muri hehe ndabakene kuri Igozeni TV mugende murabe kuko kuri micro ndi Diana mweshi mumenyere nka Diana ndazi nzovuga ati Diana Diane ivyo ni biki Diana n'akazi nake wanje murabizi ko batabizi nzabasigurira tureka Diana ivyo ni biki kutavyumva koreta ibi ni biki hatari sana akazira karawe ni ndirimbo yawe nyene hatari hatari cyane batumenye nk'aba basezera cyane mwakoze cyane kwa manyumviye kandi ndagushimiye cyane guhura nawe nibaze ko nabandi ndabasabye uzahura namwe ndabakunda cyane sa Igozeni TV.